Shalom shalom gurupe b'amaso, uyu ni wa mwanya mugira mukurikirane intahe za bene data, muhawe kaze mwese. Shalom, shalom, bene data, ni groupe b'amaso. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku izina nitwa Sindayihebura Egide, ndi umusirikare wa Kristo, nkongera nkaba n'umusirikare wa leta. Bisiguye neza ndakomeye kuko ndi mu bisirikare bibiri, igisirikare ca Kristo, igisirikare ca leta. Ariko nkirata cane ko nkomeye mu gisirikare ca Kristo, ndahagaze kandi ndashima Imana. Rero ndanezerewe cane kandi ndanezerwa nkahimbagwa na cane cane uburyo nongeye gushika muri groupe b'amaso. Nayo mpamvu ndose akanya ko gushimira mwene data ahari hose yamenyekanishije muri groupe b'amaso. Mu by'ukuri yambereye umugisha watumye nshika muri iyi groupe, akanyuriyanta hano nkaho nshika kugeza k'uyu munsi, nkaba ndiko ndahungukira vyinshi cane na bene data turi kumwe mu gisirikare, nabo nyene bakahungukira vyinshi cane. Ndashimiye Imana kandi nongera nkengurukira umukozi w'Imana Abeli Mbonimpa ku nyigisho acisha ngaha hantu muri iyi groupe b'amaso. Ndamushimira cane, mu misi ndayibayemo narungutse vyinshi mu nyigisho zitandukanye agenda yigisha, icigisho gitandukanye agenda acisha ngaha hantu. Nkongera nkashima aho icigwa agezeho aho kiri, na cane cane mu kudusigurira neza, yongera aduha inkomezi uburyo dukwiye guhagarara mu gihe turiko turabona ivyahishuwe Yohana mu majambo tugenda twumva canke tugenda dusomerwa yo kuvyerekeye ivyahishuwe Yohana, kuko hari benshi aya majambo y'Imana iyo hatabonetse umuntu Imana y'ibibanga yo mu kuduhishurira, tudashobora kumenya ico arico bisiguye, tudashoboye kumenya ivyo arivyo, bigatuma tutabona aho turi, aho tuva n'aho tuja, bigatuma twumva umenga turacitse intege. Ariko kubw'uyu mukozi w'Imana, kubw'icigisho turiko twiga muri iyi misi, biratuma twumva twongererejwe inkomezi, tukabona aho duhagaze ahariho. Ariko nashaka ndababwire bene data muri groupe b'amaso, mu by'ukuri tumaze kumva ijambo b'amaso, ni ijambo rikomeye cane. Kuba maso ni ukuvuga iyo umuntu atari maso, iyo umuntu atamagavye. Kuba maso na cane cane ukwama ugavye kugira urabe ikintu ico arico cose kije umenye ico arico. Directement uca ubona mbega none ibi bintu, uyu ni umwansi canke ni umukunzi, uyu muntu aje mu ntumbero ki? Ijambo ry'Imana rigira ube maso kugira ukize ibisigaye, kuko vyamaze gupfa ni vyinshi. Hari vyinshi vyapfuye bene data, kuko ntitwari bwabe maso. Ubu rero turi maso, turabona igihe aho kigeze. Umukozi w'Imana yigishije aratubwira
kw'ivy'igihe aho kigeze, na cane cane kuzi inyigisho tumaze imisi twigishwa badusigurira neza ibintu vyahishuwe Yohana, bakatubwira ingabo ziteguye kurwana, tugasanga n'ibirobo, kurwana n'ibirobo ibajine. Mwibaze namwe kurwana n'ibirobo, ingabo ziteguye, ariko ntizizohagarara nazo nyene, ntibizohagarara ngo bikunde. Natwe nitasaba Imana, turumva yuko iyo ntambara ntiyoroshe bene data. Mu vy'ukuri nababwiye, mu ngabo za Kristo tubemwo, nabwiye ko no mu ngabo za leta yo mw'isi ndimwo, ariko nta nguvu nokwirata zotuma muri ico gihe nshobora kuzoba nohagarara kugira mpangane n'uwo mwansi, kugira mpangane no muri ico kiringo, tudasavye Imana yonyene, tukikontorora, tukaraba aho turi, tukaraba mbega none uhagaze gute, mbega none igihe kigezehe. Bene data, nashaka ndababwire ntitwanjajwe kw'iri jambo, ntitwanjajwe kw'aya majambo twumva twigishwa, ntitube bandabimenyereye, kuko igihe carashitse, igihe kirashitse aho umwe wese ukwizera kwiwe kugiye kumenyekanira. Igihe kirashitse aho umwe wese agiye gutungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe yakoze. Igihe kirageze aho umwe wese akwiye gushira amaboko hejuru, akamanika amaboko kugira mpwemu w'Imana wenyene abe ari we amugwanirira. Si igihe c'iwacu co kwigwanirira. Bene data, turiko turaba ubu muri kino gihe, ivyavuzwe vyose, ivyo Bibiliya ivuga vyose vyarashitse. Igisigaye gusa nuko hasigaye kuba umunsi wonyene wo gucirirwa amateka. Mbega none ko ijambo ry'Imana abahanuzi basemerera umwanya ku yundi, uriko urakora iki? Turiko turakora iki? Turiko turafata iki? Twame twiyeza kandi twame twumvira, dushire amaboko hejuru kugira Imana yonyene aba ariyo itugwanirira. Umuririmbyi ngo urashoboye Mwami Yesu ndabizi, kandi ngo urashoboye nubwo ntazi kubigenza. Imana yonyene aba ariyo itugwanirira, uvuga ati data kubwanje nta nkomezi mfise zo guhangana n'aya masinzi, nta nkomezi mfise zo guhangana n'amarobo, nta nkomezi mfise zo guhangana n'aba basoda bangana uku baza bariko barakora iki? Bariko barahiga abana b'Imana. Mwene data, ni ukwama twiyeza mu bihe nk'ibi, ni ukwama turaba igihe aho kigeze, tukumvira ijwi ry'umukozi w'Imana. Buriya izi nyigisho twigishwa, umukozi w'Imana yigisha, mu vy'ukuri abenshi barabohoka, natwe nyene turabohoka. Turashima iyo twumvise ubutumwa nk'ubu, turabukenguruka,
turabuhanahana mu magurupe atandukanye, turabuhanahana mu mirimo, mu maserivisi atandukanye, abenshi bagatangara, abenshi bakabura ivyo ari vyo, mbere abenshi bakabohoka, abenshi bagakizwa. Mbega none wewe uno musi biriko biragenda gute? Mbega none wewe uriko urakira izi nyigisho mu buryo ubuhe? Mwene data, ndabinginze iki gihe turimwo, tugire mu mpwemu yo kumvira no guhagarara dushize amanga, guhagarara twambaye ibigwanishwa vy'umukristo, guhagarara turi maso. Kanatsinda umuririmbyi yaririmbye ngo umusirikare wa Yesu vy'ukuri yama yiteguriye kurwanira igihugu ce, ahagiharanira kugiteza imbere kugeza ubwo apfuye. Natwe turi abasirikare ba Yesu, turi abasirikare ba leta yo mw'ijuru. Duhagararire igikorwa c'Imana, tube maso, duhagararire ijambo ry'Imana kugeza iyi ntambara naho tuzohangana nayo, ntihabe kwiyonjorora, ntihabe ugutera usubira inyuma, kugeza mpwemu w'Imana wenyene ari waje gutora ishengero, Kristo ari washitse gutora ishengero twahagaze. Ndakunda kuraba, nababwiye ko nsanzwe ndi mu bisirikare bibiri, ni ukuvuga n'igisirikare co mw'isi, uri imbere y'umwansi, utonze urugamba ntutera usubira inyuma, naho bakurasa ubandanya urugamba, mbere udapfuye. Iyo vyashitse ahakurasa ntupfe, ahubwo uvyutse uvyuka uri intare, uvyuka ukomeye, uvyuka aho gukosora ugahindura amanevre warimwo, ukayahindura, ukabona aho vyagenze nabi. Natwe bene data turakwiye kuraba uko turi kose, uko dutonze urugamba, uko turi maso, turakwiye kuraba uko turimo turagenda. Mbega none aha hantu tuhahagaze gute? Aha hantu tuhaca gute? Aha hantu tuzogifatamo gute? Turabe, twongereze gusenga muri bino bihe, twongereze kumvira, twongereze guhagarara kuba amagabo imbere y'Imana, twongereze umwanya wo kwiga no kumva ijambo. Mwene data, turaguteye intege kugira mubandanye mutwigisha na cane cane iki gitabo c'ivyahishuwe, kuko igihe turimwo turashaka kongerezwa inkomezi kubw'iki gitabo c'ivyahishuwe Yohana hamwe n'igitabo ca Daniyeli. Igitabo ca Daniyeli hamwe n'igitabo c'ivyahishuwe Yohana, abakristo ba kino gihe aho bigeze mu gihe nk'iki, turashaka yuko ico gitabo mubandanya mukitwigishako cane, abantu benshi bakaciga ko hariko haraba umurindi wo gusubira inyuma, hariko haraba umurindi w'ubwoba cane wa Kristo, hariko haraba umurindi muremure wo gusenga ibishushanyo, hariko haraba umurindi muremure uteye ubwoba. Rero mwene data, iyo mirimo turashaka tubasabe mudufashe mu kutwigisha cane, na cane cane mu kutwigisha ivyo bitabo, kugira abantu benshi tubone guhagarara twuzuye, kuko niyo mavuta, nico gitoro, niyo masaso dufise yo kudutahuza, tumenye guhagarara dushize manga. Hama nashaka nongere ntera intege bene data bandi bose
ndabibutsa umusirikare w'ukuri ntatinya urugamba. Muhagarare nk'abakristo, muhagarare nk'abantu bari maso, ntimuhagarare nk'abantu basinziriye. Ibiteye ubwoba ni byinshi, ariko kandi niwamara gusaba inkomezi, niwamara kubona ahantu uri nta kintu na kimwe kizoza kiduca ivutu canke kidutera ubwoba, tuzogwana urugamba kandi tunesha. Shalom shalom. Imana nihezagiye cane cane abumvise igishinga ntahe, abumvise izi mpanuro, kandi twongera dutera intege umukozi w'Imana ariko abandanya adufasha mu kutwigisha amajambo, ariko abandanya yitanga ijoro n'umurango mu gukora igikorwa ciza nk'iki. Tubandanye tumusengera, tumwongera inkomezi, tumusabira kubwira abandanye ashira amanga, kuko satani n'abadayimoni nabo aho bakuvya ijoro n'umurango kugira barabe ko ico gikorwa cohagarara, kuko arimwo aramena amabanga ya satani, ariko aradekuvura ibintu vyinshi aho vyinyegeshe, kandi abenshi barabohoka mu micungararo itandukanye, abenshi barabohoka mu bantu bato bato, abenshi barabohoka mu bantu bakuru bakuru, kandi ubu butumwa bumwe burashika. Imana niguhezagire cane, kuko abantu benshi mu mico itandukanye barabona aho bari. Hari benshi basinziriye muri kino gihe, ariko batanguye kuba maso, batanguye gukanura. Mwene data, mubandanye mwambare inkomezi, turonke ibigwanishwa vy'ukuri vyo guhangana n'igihe nk'iki aho kigeze. Abenshi muri kino gihe bahangana n'ubutunzi, bahangana n'ivyabo, abandi bakabona umwansi kumbe ko ari uriya gusa ariko hangabanya umutekano w'abisi, ariko hari uwundi mwansi akomeye ariko ahungabanya umutekano w'ijuru, nawe ari we Satani, ari we anengetera mu bakristo, anengetera mu mashinga atandukanye. Buri wese ni ukuba maso tukamenya uburyo duhagarara. Shalom shalom. Imana nibahezagire.